Murakoze. Haleluya. Reka twongere tugorora ibiganza by'urukundo turamukanye. Mwiriwe. Hanyuma umwaka mushasha kandi. Reka tugorore amaguru gatoyi. Nta byabaye. Reka dusabe abo bishobokera cyo turirimbira hamwe indirimbo ya 37 igice kimwe gusa n'agakorasi. Refre 37 hanyuma twigororeremo duhejeje ca tuvyagira. 37 mu Kirundi. Nitwigumanire Mwami mwiza cyane, ijwi ryawe riza n'amahoro, twama n'iminsi yose, Yesu ndakugomba mukiza n'amahirwe, nitwa gumana. Murakoze muvyagira ko karamaze. None rero kuva ku munsi w'ejo twaratanze intasho, ariko ishengero ntabwo ryangana kuno. Hanyuma kandi twafashe umwanya mwiza wo gushimira abavyeyi bacu, egome ko vyababereye vyiza n'inama yabo barongoye, bakabona natwe ko twoba hano kuri uno musozi kugira ngo natwe tunezeranwe namwe. None kuri ivyo dushishikara tubashimira, Imana yacu ibahaze kuramba. Hanyuma turi hano, ariko kandi harabagoma batwandikira kandi bashishikara bavuga ngo dutashe ishengero ryo muri Zambia n'abakozi eka nabo mu rugo, nimwakire intasho zabo. Hanyuma rero tumaze kumva ijambo ry'Imana ryo kugumamwo. Nizera yuko Imana irifuza ko tugumamwo. Birashika uno mwaka urenganye wabaye umuntu wo kugumamwo n'ukuvamwo, ariko Imana ishishikara iguhamagarira kugumamwo karamata. Amen. Bangahe bifuza kugumamwo? Imana ibahezagire. Hari ico rero nanje Imana yongeye gushira mu mutima wanje. Reka mu bubangutse turabe igitabo c'Itanguriro 26. Turahera ku murongo wa 15, ndaza kunyarutsa ndashikana kuri 22, ndaza guhera 26 nshikane kuri 33. Itanguriro 26 ndahera ku murongo wa 15 ndashitsa ku murongo wa 22, cansimbira kuri 26 nshikane kuri 33. Abahabonye mumvugire amen. Murakoze mwe mwavuze cyane hiyo. Reka dusubire tusome mu izina rya Yesu. Bituma basivya amariba yose abantu base Abrahamu bari bimvye mu gihe ca senyene Abrahamu. Bayuzuza iki? Abashitseyo bayuzuza iki? Bayuzuza ivu. Maze Abimeleki abarira Isaka ati, genda utuvemwo,
kuko usigaye ugize gute uturuta cyane. Nuko Isaka avayo ashinga amahema yiwe mu kabande k'Igerari abayo. Isaka asibuza y'amariba amwe bari bimvye mu gihe ca se Aburahamu, kuko Abafilisitiya bari bayasibije. Aburahamu amaze gupfa ayita amazina nyene se yari yayise. Bukeye abantu ba Isaka bimba muri ako kabande, babonamwo iriba ry'amazi adudubiriza. Abungere b'Igerari batatira ayo mazi n'abungere ba Isaka, bati aya mazi ni ayacu. Isaka ayita iryo riba Eseki, kuko bagize nte bayatatiye. Bongera kwimba irindi riba naryo bararitatira, aca agita Sitina. Avayo arunguruza yimbisha irindi riba, iryo ntibaritatira, aca agita Rehoboti. Aravuga ati noneho Uhoraho adushize hagize nte ahiyaguye, tuzogira ntega yemwe, tuzogwirira muri kino gihugu. 26. Maze Abimeleki ava Igerari aja Iyari, ari kumwe na Ahuzati umuhanuzi wiwe na Fikori umukuru w'ingabo ziwe. Isaka arababaza ati ni giki kibazanye iyondi kandi munyanka, mwaranyirukanye iwanyu? Baramwishura bati twabonye gose yuko Uhoraho ari kumwe nawe, tuje gushira indahiro hagati yacu nawe, dusezerana isezerano nawe, kugira ngo nawe ntuzotugirire nabi nk'uko natwe tutakuriye ugwara. Ataco twakugize atari vyiza gusa, kandi tukaba twagusezeye amahoro. Tubonye ko Uhoraho yaguhezagiye. Nuko Isaka abategurira inzimano, bararya baranwa, bazinduka kare bashiraho indahiro. Maze Isaka arabasezera, bavayo baragenda amahoro. Kuri uwo munsi abantu ba Isaka baraza bamubarira ivyo vyariba bimvye, bati tubonye amazi, agita Shiba. Nico gituma ico gisagara citwa Berishiba gushika n'ubu. Amen. Haleluya. Hanyuma hari ijambo nifuza ko dufukamako. Ijambo nise ngo Imana yongere igusiburire amariba yawe yazivye. Amen. Amariba arashoboye kuba y'amasengesho yawe. Amariba arashoboye kuba ari za ndirimbo zawe. Amariba arashoboye kuba ari ca gikorwa c'Imana mu buryo bw'impwemu, ariko kandi mu mubiri hariho amariba y'uburonderero, hariho amariba ya vya bikorwa bitunga umuryango, hariho amariba ya kakazi ka kiramusi, hariho amariba y'imigambi yawe wavuganye n'umuryango, urasenga Imana, wifuza ko Imana yozibura. Amen. None rero turaca kuvugana ico twokora kugira ngo amariba yari yazivye mu buryo bw'impwemu, amariba yari yazivye mu buryo bw'umubiri, uno mwaka turimo Imana yazibure mu izina rya Yesu.
ariko twifashisha rino jambo. Uyu ni Isaka, n'umwana wa Aburahamu. Hanyuma rero uyu Isaka agerera mu gisagara cy'Igerari. Hanyuma agira umugisha mwinshi, ariko kandi ababanyi biwe baramwirukana kubera yari yagize umugisha. Imana yari yamuhezagiye, Imana yari yamwiyeretse, yari w'isezerano, ariko ababanyi baramwirukana. Abo muri cyo gisagara baramubwira ati, wewe ntutuvemwo, wewe turakwirukanye, wewe hari amasengesho turuta, wewe hari umugisha tukubonamwo, wewe ibyawe byagenze neza, wewe waravyaye benshi, wewe wibereye mu nyishu, wewe nutuvireho. Isaka asharimuka agerera ngo mu kabande k'ico gisagara arunguruza, agira imigabo yo gusibura amariba ya se Aburahamu. Ariko kandi hari ikintu canezereye mu ijambo ry'Imana. Uyu Isaka amariba ya se ntiyayahindura izina, ayita ya mazina nyene se Aburahamu yari yayise. Ariko kandi bagira imigabo yo kubandanya. Hanyuma bamaze kubandanya, ngo abakozi ba Isaka babona amazi adudubiriza. Hanyuma rero iryo riba baragimba, ariko kandi hejuru ya rya shari baramukurikiyeyo yamanutse, harabamureretse naho yababishije. Hanyuma ng'abakozi b'Abafilisitiya ngo baca baramukurikira yari, ngo iriba bararitatira, barabishwanira. Isaka acagita Eseki. Kubera iki? Vyabayemwo induru. Hanyuma carabandanya yimba irindi riba, babona yandi mazi, ariko kandi bigenda kwa kundi nyene. Iriba agita Sitina. Bisigura gute? Ugwanko. Ariko kandi Isaka arabandanya yimba irindi riba, iryo riba agita Rehoboti. Amen. Kuri uno mugoroba ndakwifurije Rehoboti yawe. Haleluya. Hanyuma avuga rino jambo rikomeye, aravuga ati, noneho ryariba rya mbere ryabayemwo ibibazo, naho batwirukanye ariko badukwirikiye, none babizanye mu induru, none turariheba. Era abatwimvye iriba rya kabiri babigizemwo urwanko. Era rero twarenganye turihangana, turimvye rero irindi, iryo ntanduru ryabaye. Iyi ni Rehoboti yacu, bisigura ngo Imana idushize ahiyaguye, Imana izodutungira hano, Imana izoturambisha, Imana izotuzitirira. Haleluya. Amina. Hanyuma rero amaze kwimba Rehoboti,
ba bantu bamwirukana baca baratonda. Isaka arababaza ati mbega ko mwanyirukanye, ko mwavuze ngo ndabavireho, none mwebwe muzanwa n'iki hano? Imana imuhezagire Isaka. Ariko kandi hari iriba bari bimvye, iryo riba ntiryadudubiriza amazi, iryo riba ntiryavamwo amazi. Abakozi barataha ata amazi babonye, ata kimenyetso babonye. Hari ico vyari birindiriye shengero. Numva mfise iganuka kuri uno munsi. Hariho amariba yawe yazivye, mbega wokora iki kugira ngo Imana yazibure? Amen, amen. Hanyuma abo bantu aca arabakira ngo bagiranire amasezerano. Hanyuma Isaka arabwira wabo muhira ati nimubategurire abo bantu, nimubateka ibiryoshe. Baragenda bararondera ibinyobwa vyiza, ariko gasanga mwakurikiranye bariko bararondera amazimano. Abantu bagize nte? Abantu bagize nte? Babirukanye. Hanyuma rero bamaze kubagaburira, bararyamye, baganira neza, babafuka neza, barabuhagira neza, barabayagisha. Hanyuma mu gitondo ngo bagiranire amasezerano. Hari ijambo ryanezereye shengero ry'umwami. Bakozi b'Imana, turakwiye muri runo rugendo turimwo hakaba ikintu kidutandukanya n'ab'isi. Amen. Hari ikintu bavuze, mbega kuje mwaratwirukanye, ariko baravuga ijambo. Hari ikintu tukubonamwo, urafise Imana. Amina. Mbega kuri uno mugoroba urafise Imana? Mbega kuri uno mugoroba hari ico mutandukaniyeko n'abirirwa mu kabare? Mbega abakozi b'Imana hari ico mutandukiyeko n'abatugiriye nabi? Mbega shengero muriko muranyumva, hari isaniro nyabaki mutandukaniye kuki? Ab'isi na mwebwe mwamenye Yesu, ariko Isaka baramubwira ati icyatumye tugukurikira twabonye utari w'ishari, icyatumye tugukurikira ufise Imana. Haleluya. Ararengera vya bindi vyose, ararengera ko bamutekeje. None numva nakufitiye iganuke ijambo tugiye gufukamako. Ndafise ico twokora, hanyuma ndafise ibintu bitanu, ariko ntaragenda kubivuga. Iri ni ganuke kw'ishengero. Hariho amariba yawe mu gikorwa c'Imana, egome, ariko Satani ariko araguhiga mu gikorwa c'Imana. Hari bimeze nka Eseki. Eseki bisigura induru. Hari amariba y'ubudandaji uriko urashwanira n'abagenzi bawe. Hari amahera, hari amariba y'ubudandaji uriko urashwanira n'umuryango. Ndagufitiye iganuke kugira ngo uzobe ahantu hitaramuye, ahantu hari amahoro. Ndagwifuriza kunguruza. Amina. Haleluya, haleluya. Isaka ntiyanezerwa n'ayo mariba ari mu rwango. No munsi mw'ishengero Satani yaramaze kugajura abantu, baraba mu bikorwa vy'Imana, ariko harimo amatati. Ibintu bimeze nka Eseki, amasengesho ameze nka Eseki, amasengesho ameze nka Eseki, amasengesho y'urwango. Basigaye basenga
bifurizanya mwinabi. Imana idutabare. Amina. Eseki mu bikorwa vy'Imana, eseki mu burongozi, hakaba induru, eseki mu miryango, eseki mu ngo. Isaka arazibukira. Rero mwene data ndagufitiye iganuke, hari Rehoboti yawe imbere. Iyo Rehoboti mukiboneka, haratangura ibisa na Eseki, haratangura vya Sitina, ariko shishikana inzira niyo nyene. Amina. Amen. Shishikara inzira niyo nyene. Isaka nabwo yarambiwe, naho iriba ryabaye mw'induru, yagumanye ivyizigiro vyo kongera gushishikara. Ariko ingorane y'uno munsi, namye mbaza ati none ko hashika muri runo rugendo tugahura n'ibibazo kandi ntibizoreka kuza. None nabajije ati Yesu avutse kabuki yemeye, Imana ikababwira ati ni mumuhungane. Imana yari ibuze ubushobozi yo gati uyu mwana nzomurindira hano, ni umwana w'Imana, uyu ni Yesu azocungura. Yari yaje ku migambi, ariko kandi baremera baramuhungana. Ariko twebwe abakozi b'Imana, shengero ry'Imana, bantu muri hano mw'ishengero mwarakunze Eseki, ibintu biri mw'induru, ugaje usanga vyadutwaye mpwemu yera, ugaje usanga vyaratumishije mu bikorwa vy'Imana. Aho babiri bakorana n'udukokora, aho babiri bakorana n'induru, abandi amashari. Ariko mwene data ndafise iganuke ku bantu amariba yazivye, twumvise nk'Abafilisitiya bayashiramwo ibivu. Amen. Amen. Fisiganuke ku bantu amariba yabo yarunzwemwo ibivu, naje kubaremesha ngo naho ari Sitina, naho ari Eseki, hari Rehoboti imbere. Amina. Hari Rehoboti. Rehoboti rero isaba kwihangana. Nagomba mvuga ku mariba ane. Amariba ane. Iriba rya mbere ni Eseki. Isaka abonye ko bariko barashwanira, arabwira abakozi biwe, gezaho, gezaho, aho siho iwacu, aho ntidushobora kuharambira. Reka ndababwira ibintu bizana amahoro. Ikintu kizozana amahoro umenye ko ari Imana. Nari nagisiguye ubwa mbere haba amahoro mu mutima. Mumvugire amen. Amahoro. Ego. Aha n'ibikorwa vy'Imana ga, haraba ibikorwa vy'Imana vya Eseki bimeze nk'amahwa. Egome, mwumvise abarunda mw'ivu n'ubu baracari mw'ishengero, ntibarakizwa bose. Amen. Amen. Baracari hano nyene. Ariko wewe mwene data, hari amariba yazivye, amariba yazivye mu buryo bw'impwemu. Hari cyakonse, hari vyatumye vya vyizigiro bihera. Habaye ibisa na Eseki biragukura mu kubandanya. Hari ibisa na Sitina vyaguteye ubwoba muri uno murimo w'Imana. Ariko ndagufitiye ijambo, hari Rehoboti imbere. Bandanya. Amen. Bandanya. Ntugarukirize ngaho. Ekaye hari abantu duhura n'ibibazo hakaba kwihebura, hari abantu muhura n'ugwango hakaba kwihebura. Iyo ni Sitina, n'ugwango gusa. Ivyo nibigupima, ivyo nibikugaragaza, ariko imbere hari Rehoboti yawe. Ndabifurije Rehoboti yanyu kuri uno mugoroba. Sinzi amariba bazibiye, hari amariba Satani yashizemwo ibivu.
mu miryango yacu hari amariba muri uwo mwaka warenganye satani yarazibiye. Hari abarozi bahagaze, hari abakugiriye ku bapfumu, ariko kuri uno munsi uno mugoroba twagomba dusenga Imana ibohore ivyazivye kugira ngo bidudubiritse. Amina. Rero hari iriba rya nyuma, icyo ngena kuvuga vya bintu twokora. Hari iriba rya nyuma, aba bantu ba Isaka, iriba ryitwa Shiba. Iriba baragimvye, ubwa mbere hatangura Eseti. Eseti bisigura muri uno rugendo, mu gikorwa c'Imana, mu rugendo turimo ntibizogenda bigororotse, ariko kandi uko niko Imana ikora. Imana ntizokugurura vyose, iramanza ikagupima, ikugura amadirisha makeyi. Ariko mwene data, ikintu kitazoguha amahoro naho yoba ari Rehoboti, naho wabona biryoshe, naho ivyo bikorwa wabona biryoshe, ukabona gufise icubahiro, naho mworirimba neza, ariko hakabamwo ibigaragara nka Eseti bizoguhitana. Ego kabisa. Rero Eseti nizoreka kuza. Icyo dusaba nuko twokwimukira ahantu haduha amahoro. Isaka yavuze ati uko bimeze kose biratandukanye n'ivya mbere, uko bimeze kose biratandukanye n'ivya kabiri. Hari ivyizigiro hano, ubwa mbere tuzoharambira, ubwa kabiri Imana idushize ahagutse. Iyi ni Rehoboti yacu. Rero nagomba ndababwire mugashika kuri Rehoboti hari cyabaye. Rehoboti niho Imana idupimira. Ahantu mubona ko vyagenze neza, abenshi ngaho niho bazimirira, abenshi niho batakariza. Imana iha Rehoboti Dawidi. Yari umuntu agwana, Dawidi araforoma, umunsi umwe arasiba ku rugamba, aragenda ariryamira. Turi muri Rehoboti y'intambara, naraforomye, abantu bazi kugwana, ariko uyu munsi Dawidi kubera yishimiye Rehoboti aca arasiba ku rugamba. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo aribambura mu masaha 9. Ijambo ry'Imana rivuga ngo aribambura kuko n'umwami. Jewe na wewe turavyuka. Kwibambura ni ijambo bakoresha kera. Ukibambura usanga amata yaje, ukibambura usanga bimeze neza. Aribambura yari muri Rehoboti, yifata mu mufuko ngagenda ku nzu yo hejuru. Kubera iki? Ari mu nyishu. Amen. Amen. Satana musangaho nyene, ivyamushikiye murabizi, acagwa mu cyaha. Rero mwene data, Rehoboti niho Imana ipimira. Rero uyu muntu akirose Rehoboti, turabona ba bantu baciye baza bamwirukanye. Hari ivy'Imana bigomba kutwunguruza. Hari amasengesho Imana yaguhaye nka Rehoboti, hari itunga Imana yaguhaye nka Rehoboti, hari kuvugishwa Imana yaguhaye nka Rehoboti. Ariko rero ngo ndakubarire mwene data, Isaka aca arabakira ku mugoroba,
haba inama, bicara n'inama yo ku mugoroba. Kibazo ca mbere, none mwebwe ko mwanyirukanye gabatama muje kugirane? Niyumvye kuri no jambo sanga ni jambo rikomeye. Iyo haba nk'umukozi w'uno munsi haje uwamugiriye nabi kandi yibereye mu nyishu, reka mfate nk'akarorero hano nyene kumugara mu mbabarire. Imana yaguhaye Rehoboti, umanutse i Bujumbura, ufise abayaya 4, ufise uwugorora n'uwumesera abana n'uwuhamata abana. Umugore wawe vyagenze neza, mwibereye mu nyishu. Sinzi Imana yabatwaye muri vya bisagara bikuzekuze, sindanabimenya neza, nzi Nyabugete yonyene. Hanyuma uciye ubona uvuye ku mugara bwamwiriye, ariko akanimero naho mwashwanye ntiyafuse. Uza umubona ngo yaratelefonye, alo, urinde? Ndi wa mubanyi wawe ku mugara. Ucumvise wa mubanyi wawe kubera hari ico mwagiye mupfuye, ngo ndindira gatoyi. Kamanzi ugafyonda kazimya. Mbega uyageze gute? Okay, ndi umukozi w'Imana nta kibazo, none rero ntaco, benda bigire gute? Mbega wari ufise ikibazo nyabaki? Jewe naringiye mu bitaro bwanyiriye, none ku bitaro bambwiye rendez-vous y'ejo. Okay, fata bisi iza mu Kamenge uzunguruke, sawa? Uharaje, hari ico mwapfuye? Ego naho uri muri Rehoboti, uri mu nzu y'amakaro, n'abakozi ni benshi. Enda babwira shengero abantu bananirirwa naho, ariko Isaka aravuga none ko mwaje, mbega muje kunkura hano? Ariko baramubwira ijambo, ewe mukozi w'Imana, icatumye tuza hari ico twakubonyemwo, twakubonyeho kuri mw'Imana. Mbega turafise Imana. Imana idufashe tuze tugenda n'Imana yemwe. Hanyuma Isaka aranezerwa mu mutima, arahamagara abakozi, emwe mw'abakozi mwe, twarose inshuti zacu zavuye mu Bafilisitiya, naho zatwirukanye, hari ikintu kintangaje, ngo turi mw'Imana, none tubakire nk'abanyemana. Amen. Madame, shusha amazi. Madame, rondera amatunda. Madame, tuma umukozi yamata, kubera hariho kumugara ngira ntayo yacanyoye, genda umuzanire ifyufyu ishushe. Hanyuma rero barabahezagira, barabatsimana, ata mutima mubi, batashavuye, batibuka ivyabaye ku mugara, batibuka ivyo bapfuye, batibuka amadeni amuheranye, atibuka kwa gwanko, atibuka ko bashize mw'ivu. Aravuga ngo nimurye. Haleluya, amen. Bararyama, aravuga Isaka, tuzoganira ejo nta kibazo. Umuntu w'Imana ararindira. Isaka ntiyabajiye ngo uzotaha ryari. Rero nk'abantu buno munsi yakunyaza itongo ry'abigazi ngaha n'amabo, uwo mubaza ati none uzomara iminsi ngahe? None hariya nta gari gawaronse, ubona gute naho igitoro cabuze? Ntako nogenda kukurondera ca magendo. Damu ya Yesu. Rero mu kuzoronka shiba bisigura mu buryo bw'impwemu, hari vya bindi wariko urasengera we utabona inzira, ariko Imana ishize igipimo imbere yawe. Isaka amaze gusinya amasezerano yuko bamubabariye ngo uyu munsi nyene abashitsi bagiye, azabona ya misore iziriruka ati databuja, databuja, ryariba
twimbye byanse kuzana amazi yavuyeyo mw'izina rya Yesu. Amina. Yaje amazi, yaje amazi, yaje. None ndakubaza wowe uhaye unyumvira, icyatumye Sitina amazi aboneka, icyatumye Eseti amazi aboneka, ariko Shiba amazi ntiyanka. hari Imana yari irindiriye, yagomba yuko Isaka amanza abohoka. mumvugire mu izina rya Yesu. Mbega warabohotse. Reka tugende. Twatuvuga ibintu bitanu cyo dusenga Imana. Ibintu twokora kugira ngo vya bintu vyawe vyazigira mu buryo bw'impemu. Hari ahantu no munsi uri, aho ni hari iwawe, birashoboka mu buryo bw'impemu Satani akatunyaga. Hari ahantu umuntu no munsi abona ko ari muri Rehoboti yiwe, mu gikorwa c'Imana ameze neza, nta ngorane n'imwe. Ariko ndagufitiye iganuke, muri uno mwaka shengero si Rehoboti yonyene, inyuma ya Rehoboti hariho Shiba. Amen. Hariho Shiba. Rero icyambere twokora bene data, twokuramwo ibimeze nk'amatati. Amatati mu ngo, amatati mu bikorwa vy'Imana, amatati mu miryango, amatati muri bwa buzi bwacu. Biragaragara ko uri muri Rehoboti n'amahoro, ariko mwene data kugira ngo ushike muri Shiba umanza kubabarira. Kugira ngo ryari ritabonetse amazi, ya masengesho ugomba muri uno mwaka, ya mpemu yera ugomba yuko yogukoresha. Twumvise ijambo ryiza ngo turagomba ngo Imana iturabe ryiza. Kuraho amatati, Imana idutabare, bigashika mu gikorwa c'Imana. Naho dusenga, naho murimba, naho usanga mukomera mwaberewe, hashitse ngo nimurabane mu maso, bitoshoboka ko murabana. Bambabarire aba batama bari hano, aho naho novuga ati aba bakenyezi murabane mwese. Harabotinya kuraba mugenzi we mu maso. Ego kabisa, twogomba twobipima, ntihobura babiri mfata. Ariko reka ndabireke. Bamwe bakagendana, naho twa turashima Imana ko tugiye mu 2026. Harabicaye hano bagifise amatati yo mu 2021. Amaraso ya Yesu. Ariko ngatwotera ikorasi, atemwe yemwe bagenda mwijuru, tubandanye. Nawe nyene aratonda. Imana itubabarire. Mbega iryo juru ni ryande, mbega iryo juru ni ryande. Rero icyambere turakwiye gukuraho amatati mu bikorwa vy'Imana, amatati mu miryango, amatati muri korale, amatati mu buzi bwanyu, kugira ngo Imana muri uno mwaka ibashikane kuri ryariba ryitwa Shiba. Bangahe bifuza Shiba? Imana ibahezagire. Tubaza gusenga Imana, ariko niko ndashishika ndakubwira icyo wokora. Isaka amanza kura amatati hagati, wewe yari yababariye hagati y'abamwirukanye, bari barunze mu ivu, ariko araharira. Cyambere, cya kabiri, twoba kure y'inzankano. Naho muri ko murumva rino jambo, hari abantu mu mutima uzova ngo tuzohurira mu ijuru. Uraze kuzojayo?
ngo ujya muvyeyi ujya ngo twarahejeje, ntibivugira na vyinshi aba mama, twarahejeje amemanisha. Imana idutabare. Uyo n'umukirisu, uyo n'umuvyeyi w'umurongozi, ariko aracafise ibiziriko mu mutima. Twagomba uno mwaka k'Imana yokuraho ivyitwa nka sitina. Sitina mu mvugo, sitina mu mvugo. Hano ho mwarahezagwa, Imana ibahezagire. Hariya tugeze mu ja kijambere, uzubona kuwa Mungu abavyeyi asohotse, umuntu Imana yamuteye iteka, yari yiguriye agakwembe yashonesheje, yaberewe, umushingana yamuguriye n'akarato n'agasakame keza, ariko hejuru y'amashari ukaza wumva uyu n'umuvyeyi araje dusohotse ngo mwaberewe, bavuga mu kinyanja hariya, namwe mukamenye bakubwira ati wawama, waberewe, wawama. Amen. Ariko ntiyabivuze bivuye mu mutima, ariko araguhema ngo washonesheje hehe. Wewe nta ngorane wifitiye, ukamubwira, wamaze kumubwira acagenda no kumutayeri ngo niwashoneye mukanaka, ego ngo ndakwinginze ngo nshonere yisumba yo wamushoneye, damu ya Yesu. Yayisavye mukuri, eba fasoni yayisavye mukuri. Aya, ivyo ni inzankano. Wewe agomba kugusumba, agomba yuko bamushonera ibisumba yiwiwe. Iryo ni shari. Hari bimeze nka sitina mu bakenyezi buno munsi. Rero hari amariba yanyu yazivye, Imana igomba iziburure. Hari shipi imbere yanyu, mutegerezwa kumanza kwitatura. Amen. Ica gatatu, twokwirukira hiyaguye yemwe. Ndahasigura n'ahantu haguha amahoro. Bizinesi izokubuza ijuru, iyo siyo. Kugira bigende neza, wa muri mukubesha gusa. Ego ndakurungikira, ego nzobikora, birakubujije ijuru, birakubujije umuhezagiro. Imana yantumye, hari shiba yanyu mu buryo bw'imwemu ni mu buryo bw'umubiri, ariko birasaba umanze mu mutima, wumva ari ahantu ugereye, ahantu hiyaguye mu izina rya Yesu. Wumva amahoro, wumva atashufa na mugenzi wawe, ahiyaguye, wumva amahoro mu mutima, kumva wosenga, ukumva wosengera umugisha. Aho nahiyaguye mu mutima, ukumva wewe atamajwe kwagiriza icyaha. Isaka aravuga ngo hano hantu Rehoboti yacu tuzoharambira, tuzohaterera imbere, tuzobaha amahoro. Ivyari bimeze nk'inzankano ntavyo, ivyari bimeze nk'induru ntavyo. Hari abantu bari mu mbabane, bari ahantu hatiyaguye. Ingo z'abakirisitu uno munsi, naho mwaberewe muri hano, hari abakenewe amasengesho ya Rehoboti. Umwanya wagenda ari kubabwira inkuru imwe. Natwebwe bambabarira aba bakozi b'Imana, hari igihe bitugora. Ariko yari mwarimu, ino siho, ndavuga hariya. Mwarimu yitwa Muzinya, atatwenga, wewe ni guhekenya imisaya gusa. Ari mu mbabane z'imisaya, abona bambaye n'imisaya gusa,
abona banezerewe, wewe ni Misaya ariko n'umukozi w'Imana. Mose umwe Imana iramugirira ubuntu, sinzi iyo yabikuye, arigisha ubutumwa burafata. Mwishuri ya Bibiliya bavuga ngo ni gutota. Ishengero riratwenga riranezerwa. Mukiwe yari nka hariya, azabaza ati urya ni mwarimu canke n'uyundi? Uwo munsi aratwenga yemwe, ngira mwemu yerere yabaye mwinshi. Umufasoni ahengera mwishikanwa, aca arataha. Muhira hari impande y'ishengero, arabwira abana ati yemwe, managura ibintu byose n'amashakoshi mukure mu nzu. Tugiye he? Turimutse. Amasahani yatekewe, amasafuriya yatekewe, impuzu zatekewe. Mwarimu rero, murazi ba mwarimu ntibikora ko babajinya, bambabarire. Muzinya ari hano, amen. Ntawe. Agenda rero nkuko yamenyeye, urumva arafata useriye, uri mwarimu w'ishengero ariko muhira, uri se w'abana, uri umugabo w'umuntu, mumvugire amen. Harabagomba n'uburongozi rero tubukoreshe muhira. Kamenga ya mategeko turongora ku ishengero ashike ni muzacu, ekaye hariya ni muhira n'umuryango wawe. Agenda rero kwa kundi bwatotse n'ubutumwa bwagenze neza, agenda yavyimvye, yinjiye mu nzu asanga amashakoshi n'amasafuriya ni ari muri saro. Emufasoni sa ibi mbona nibiki? Ate mwarimu ati turimuka. Ego none kari inzu yiwacu, oya ho twimukira hehe? Tugende kuri ya rotare. Umugabo nasengeye ni urya nabonye no munsi, jewe nta muzinya nasengeye. None rero vyaca vyatekwa vyabira vyafuba, tugende kuri ya rotare. Abagabo mwari mavuze birakomeye, ico yakoze mu Rundi yashize yashakoshi atarafuka matimba bazi. Amen. Turakwiye kuba ahantu hiyaguye mu mutima. Bino bikorwa turiko turakora abakozi b'Imana, ibi bizopimwa, ariko Imana yadushize kuri Rehoboti, ariko niturashika hariho shiba imbere yacu. Amen. Carasaba imbabazi, aca arihana kujinyika, arihana no guhekenya imisaya, abana na muvyeyi baranezerwa. None rero icakane, ico twokora bene data kugira ngo wongere ushike kuri shiba yawe, iyo shiba yawe iranyegejwe, hari ivy'Imana igomba kuri uno munsi nabisiguye. Shiba yawe arashobora kuba ari amasengesho, shiba yawe arashobora kuba ari ubukozi bw'Imana, shiba yawe ni ryatunga ryawe, hari ivy'Imana igomba gushireho. Tumaze iminsi dusaba, ngewe Mana uno mwaka nta utasavye, natwebwe hariya twarasenze tugira amasengesho. Kila muntu yavuze ngo ewe Mana ndagomba yuko ntera intambwe, ewe Mana hari ico ngomba uzonkorere, ariko ndafite iganuke. Utaravuga ivyo hari ibintu utegerezwa gukora. Hano umuntu mw'ishengero umaranye imyaka 3 mutayaga, none uriko urasaba ngo ugomba guhezagirwa. Imana izobicisha he? N'uyo mutima wawe muba ufise
n'iryo shari ryawe ufise. Ariko icompa no munsi ukagenda wahindutse kugira ngo wakire shiba yawe. Ishakane ico twokora twogira ukwizera, tukagira ukwizera mu mutima ko bishoboka. Naho tubona Isaka yatatiye abakozi ati kubera iki ko bitavuye, ariko yagize umutima wo kwihangana. hari icyo Imana yagomba kumwigisha, ijambo ryo guharira. Reka ngene ku cya gatanu ari nacyo gikomeye, ngomba yuko dufukama ko hari ibyiza ugomba muri uno mwaka. Ariko Imana yantumye hano ngo hari abantu mu ishengero mutarababarira, kandi ni mu bakozi barimwo. Mani dutabare. Imbabazi mu baturongoye, imbabazi mu bana mufise. Abashinganahe muri ko muranyumva, imbabazi ku bafasoni banyu. Iyo shiba ntayo uzobona. Isaka amwakira neza. Uraza umuntu akurundira mwivu mu vyiwawe. Uraza umuntu akwicira imfura. Uraza umuntu akubuza ko woga nawe. Ariko ijambo ry'Imana ridutegeka kubabarira. Mumvugire amen. Bangahe mwiteze gutanga imbabazi? Amina. Imana igomba ibohore. Hari vyari vyazivye, ko wemeye no munsi kuba mushasha. Hari shiba yawe imbere yawe, sinotahura shiba yawe. Hari shiba yawe yari yazivye amazi. Hari ikintu wari watanguje kudandaza kimaze iminsi igihomba, ariko ndagufitiye iganuke ngo naho cyahomvye, ngo hari icyo utegerezwa gukora. Manzi utanga imbabazi. Twagomba dusenga Imana, ariko ndangije kuri uno mugani. Ntimubone natebeje, narindiye imvura ihere. Umuntu umwe mw'ishengero agira amakuba yo gusenga Imana. Hari abantu baza mw'ishengero mwiganyiye, umaze iminsi muri Sitina na Eseki. Uyo muntu arasenga, aravuga ati Imana kuva wahezagiriye abandi, none ndakwinginze nanje numpezagire. Imana iramubwira mwana wanje, aya masengesho yawe nayumvise, ariko ikiramubwira ngo hari umuntu musengana, uyu mufitiye urwango rwinshi kandi n'ibihe birebire. None rero nza kubahezagira mwese. Ati kandi ingene biza kugenda, nza kumuhezagira kuco wewe usavye. Ati wewe ano masaha nta na kimwe yasavye. Ati wo, ati ugasaba inzu ndamuha 2. Ati gute? Ugasaba etaje, ujya muntu musengana wanse ndamuha 2.
irosa nayo uko nyene, itongo naryo uko nyene. Ate Imana ndindira nzoguha inyishu. Ishari caragenda arateka umutwe. Yemwe ishari ni ribi, ishari mu bikorwa ni ribi, ishari mu runo rugendo ruja mu ijuru ni ribi, rituma ubura vyose. Hanyuma wa muntu arazinduka ku Mana, aravuga ngo wavuze ngo jewe umpaye inzu imwe ngo nawe uzomuha zingahe? Ati zibiri. Arinamura ati Mana jewe ntunzi. Aravuga ngo ico ngomba rero umpe jewe nutobora ijisho rimwe, ko wavuze ko ucumuha kabiri utobora abiri. Mana dutabare. Ati jewe nzogenda ndikajisho nta ngorane, ariko wewe ngomba mbona genda afukamye. Imana dutabare. Rero mwene data, twagomba dusengere amariba abiri muri uno mwaka. Iriba rya mbere ni Rehoboti, bisigura ngahiyaguye, bisigura hari amahoro, bisigura ivy'Imana yategetse yuko bizogenda neza. Ari amasengesho yawe, ari za mpano zawe, ari bizotunga umuryango. Iyo ni Rehoboti yawe. Ariko inyuma ya Rehoboti hari irindi riba ryitwa Shiba. Ivyitonderwa umanzi uharire. Abumvise ijambo Imana ibahezagire. None rero naho hari imvura, kino nyene ni igipimo. Isaka yaronse igipimo cyo guharira, ariko natwe Shiba yo n'umunsi iraremereye. Imana idupimishije imvura. Aha rero niho tubona umuhizi hano. Ndabahaye kaze abagomba Shiba mu buryo bw'impwemu. Hari amasengesho yawe amaze iminsi yazimye, kera warerekwa, ariko hari icabitumye naho twonyagirwa. Ibi bimeze nka sitina, ibi bimeze nka sitina. Hari ico Imana igomba ikorera igikorane. Tuza gusaba abavyeyi badusengere, ariko no munsi hari ico Imana intumye. Abantu bamaze imyaka 3 mudaharira, abantu bari mu bikorwa, hari utuntu Imana iravuze ngo reka, reka. Dusaba abakozi babafashe n'ingoga nituhatera kubera imvura, ariko n'igipimo Imana yipimiye hano. Iragomba uza kwihanganira ino mvura, afukama avuga ati Imana hari ico ngomba nitature mu mutima. Nimunyaruke umwanya wagiye. Reka nsabe abakozi bavyaguruke tugende gusengera bano bantu. Niriganuke mwene data, hari ibintu bine: ingukuraho amatati, ingukuraho inzankano, ingusaba ukwizera, ingusaba ukwihangana, hanyuma wongera uharire. Kudaharira ni ikintu gikomeye. Yosefu turamubona yabaye umukuru kubera yahariye bene wabo. Imana hari ivy'imanza gupima. Ego bari bamugize umukuru w'ibigega, ariko nta jambo ryari vyabe yuko yoba umushikiranganji wa mbere. Abo umushikiranganji wa mbere kubera haciye igipimo ca bene wabo. None mwene data, hari igipimo kiri imbere yawe, hari igipimo kiri imbere yawe. Imana iragomba kikugirira neza, Imana iragomba ko yugurura,
Imana hari amariba wari umaze iminsi usengera, Imana igomba yugurure. Ariko mwene data, numanza usaba Imana imbabazi. Abakozi baje, reka dusabe umurongozi wa Centre Vumbaganya asaba imbabazi, hanyuma n'uwa Centre Buruhukiro asengera abagomba ubushobozi bwa Mwemu Yera n'abagwaye. Hanyuma turasaba umusantere hano araza gusengera abafise imitwaro. Niyo twaheza hari isengesho nifuza abavyeyi ko bodusengera bivanye n'amajambo twumvise. Hari abantu b'ubwoko bubiri, hari abantu bari kuri Rehoboti, ariko Rehoboti yabananiye, hari ibyo bananiye kwihanganira. Hari abantu baronse umugisha batangiye kuwugiramwo nabi. Hari abantu mwahezagiwe mu bikorwa vy'Imana ariko mutangiye kugira amashari. Iyo ni Rehoboti. Imana yari yagushize ahantu hiyaguye, ariko hari ahandi Imana igomba igushire umanza gukurayo. None rero tubaza gusaba umurongozi w'ishengero, umwungere wa mbere asengera rino koraniro. Turagomba hari Imana yo dukorera, hari ahantu igomba kudukura, idukure kuri Rehoboti, idushikane kuri Shiba mu buryo bw'imwemu. Abantu bari kuri Sitina muracimukira kuri Eseti, Imana ibimurire kuri Sitina. Muvuye kuri Sitina, Imana ibimurire kuri Rehoboti. Tuvuye kuri Rehoboti, Imana itwimurire kuri Shiba. Amen. Tabarayira bashaira. Hallelujah. Mana yera, mana yera. Mana ugomba kwa mariba yasivye yongera gusibuka. Hallelujah. Mana ugomba gusibura mariba muri rishengero ryawe mwana. Habarayira bashaira. Turagushimiye amajambo yawe twumvise Mana, amajambo meza y'ubugingo. Hallelujah. Amajambo yo kunguruza umuntu agashika ahantu hiyaguye, ariko biciye mu gutanga imbabazi, biciye mu kuva mu nzankano, biciye mwami Imana nyene ingoma mu guheberanira. Haleluya. Girira imbabazi aba bantu mwami, girira imbabazi aba bantu baje imbere y'inyonga zawe, baragendeye mu bitari byo. Habarayira bashayiraba, barabaye muri Sitina, barabaye muri Esekira barayiraba. Yesu bagirira ikigongwe mwana. Harira umuntu wese aciye bugufi imbere y'inyonga zawe. Harira umuntu wese yatuye ibyo yagendeyemo by'ubupfu. Habayira bashayira, uca umwunguruza Mana. Bagirira imbabazi, hanyuma ubunguruze, ubigize imbere, bashika ahantu hiyaguye, bahave bigira imbere mu izina rya Yesu Kristo, bashike ku masezerano yabo mu izina ry'umwami w'abami Yesu Kristo. Amen. Mwami wacu Yesu Kristo, abari mu bwigobeko bw'isumba byose, abari muri wewe n'abarongorwa na Mpwemu Yera, n'abarongorwa na Mpwemu Yera, mu izina rya Yesu, abantu batanga imbabazi n'abarongorwa na Mpwemu Yera, turasabye Mpwemu Yera yururukire muri iri shengero ryose, abagabo n'abagore, imisore n'inkumi, abatama n'abatamakazi, iri shengero ryose uryuzuze Mpwemu Yera. Yesu, uyu mwaka turimwo bari mu bushobozi bw'Imana, bari mu bwigobeko bw'isumba byose, batanga imbabazi, barongowe na Mpwemu Yera. Ntibazokora ibyaha, ntibazobika mu mitima, bazoba barongowe n'Imana koko. Nubahe Mpwemu Yera bose, iri shengero ryuzuzwe Mpwemu Yera. Uyu mwaka bigira imbere, uyu mwaka ishengero ryunguruze muri Mpwemu Yera.
urakoze mwami kubagiriye neza kandi n'ibibazo byose kubyibuka dusabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Turagushimiye cyane Mana, turagushimiye ko turi ngaho ubizi ibyo wagombye n'ibyo byakoretse mwami. None rero turi hano, we warahagaze urahamagara urasemerera, jambo ryawe rivuga ngo urasemerera, uravuga ngo umuntu wese yoba ananiwe cyangwa aremerewe urahamagara ngo naze kuri we muruhure. Mwami nyago ku ngoma, dufashe uyu mwanya ngo dusengera aba bantu bafise imitwaro. Yesu mukunzi, hari abavuze n'abatavuze, ariko urabona imitima yabo uko imeze, urabona ibibaruhije mu mitima, urabona ibibaremereye mu mitima. Umuntu wese mwami afise umutwaro mu mutima, aremerewe, ananiwe, turasenza Imana dutabaza ijuru mwami ngo ubagirire imbabazi mu izina rya Yesu Kristo. Mana nyaguhora ku ngoma, urazi iminsi babikweretse, urazi iminsi babishize imbere yawe, nta wundi wo gutabara atari wewe Yesu Kristo wapfuye ukazuka, atari wewe wanesheje urupfu na kuzimu, atari wewe uwa mbere n'iherezo, atari wewe Arufa na Omega. Ni wewe uzi ibibazo abantu bafise Mana, uragirira imbabazi n'abantu barungitse ivyambazo vyabo. Yesu mukunzi, ubagirira imbabazi, bizeye ko ishengero rikoraniye ariho uri mwami. Nawe warabivuze ngo ho babiri canke batatu bazobakoraniye mu izina ryawe, warabisezeranye ngo uzoba uri hagati muri bo. Nanke kuri ngaha muri iri koraniro, aba bantu barungitse ivyambazo vyabo turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Kubw'ukwizera kwabo natwe turizeye ko ibiti ko turagusaba Yesu vyumva. Abo bantu bagirira imbabazi Imana, tukiriko turasenga, tukiriko turakwambaza Yesu, imbabazi z'Imana zishike kuri aba bantu aho baryamye bagirirwa imbabazi, ivyambazo bize kubashikira, baririmba ishimwe bafise amashimwe mu mitima mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze cyane mwami, watubwiye ngo tugisenga icyo twizera ko tubihawe kandi ko tuzobibona. Nuko urakoze kunindiho abantu barushe kandi baremerewe, nubabere inyishu, wundi munsi bazozana amashimwe. Turabigushimiye ko byumvise mu izina rya Kristo umukiza wacu, amen. Nagomba mbasabe ishengero duhaguruke dutsindwe. Ego aya majambo nadutsinde yemwe, ego kabisa dutsinde muri uyu mwaka. Dusaba Imana imbabazi, ego ishengero ryose tuti Imana tubabarire twakoze nabi, amen. Turagomba gusibuza amariba erabasha tairayira erabasha, turagomba gusibuza amariba, amariba yasivye Yesu. Turanse biyasuka mwivu, imitima yasutswe mwivu, turasavye uyisibure, turasavye imbabazi ishengero ryose, turasavye imbabazi uko byagenze kose, turasavye imbabazi uko byatugoye kose, nitwiyitebeza turaciye bugufi, turambaye amagunira Yesu, turambaye amagunira imbere y'Imana, turabatsindwa Yesu, turabatsindwa. Amen, amen, amen. Yarabarayira
mana utubabarire utugenze uko ugomba muri uyu mwaka, nudutegeke nudusibure wewe nyene. Turagomba gusiburwa tuba amariba meza anyobwa, hirya wayanywe amazi meza anyobwa n'abandi. Urakoze mwami Yesu, aba ari we udusibura. Imitima yarasibye, ndugomba ko imitima isiba. Dusibuze mpwemu yera, dusibuze mpwemu yera Yesu. Amen, amen. Ishengero ryawe rinezerwe. Tugiye kuja iwacu iyo twavuye, tujyana imitima isibuye. Urakoze kudusibuye, urakoze kutubabariye. Imbabazi zawe zitubeko mana, mana, kuva kuri twese. Ntihagire n'umwe yo kwiyemera, ntihagire n'umwe yo tunga igitsuru wundi, ariko twese turatsinzwe. Yesu, urakoze kutubabariye, turabigushimiye. Ni mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Amen, amen, amen. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Amen.